Oh yes, another day undi munsi muri entertainment. Amakuru tuyegereze kwande. Écoutez ça. Aha, hey, wamaze kuvyumva kamweso, wamaze kumva ijambo kamweso. Kamweso rero niki? We are here today kugira nze ndaguhe ubusesanguzi bwimbise sana ku jambo Natasha yakoresheje na cane mu ndirimbo yiwe kamweso. Benshi barazi yuko ino song imaze umwanya gatoya ampere. Nagumye nibaza yuko uza peut-être wamenye c'est quoi l'idée kamweso yashatse kuvuga iki n'igiki, kuko lui nikijambo abantu benshi batakimenyereye. Benshi baribaza yo bari urujambo rw'icyongereza, yo bari ijambo ry'igifaransa, yo bari ijambo ry'ikinyarwanda n'igikongomani. No, apana. Kamweso rero niki? Ico umenya coco nuko biragaragara yuko Natasha yari yagerageje kurondera ikintu kimwe kitwa kizagifrapa c'imico y'ikirundi. Alors, let's go rero ndakubwire kamweso niki. Benshi baribaza kamweso niki, ariko icambere wo menya nuko kamweso ni jambo ry'ikirundi. Ni jambo ry'ikirundi, ntove wiyumvira ngo ni mu kirimiro ni wa, no, ni jambo ryo mu kirundi. Aha rero ufatiye na cane kubisanzwe ukavuga ati kamweso ni jambo rifise inkomoko neza y'ikirundi. Ni jambo rifise bien sûr que oui inkomoko y'ikirundi. Sigi Tanzania, sikinyarwanda, oya, ni jambo rifise inkomoko y'ikirundi. Kamweso hatangura ka, sivyo? Ijya ka ya mbere kamweso, ka bisigura yuko na kantu gato canke na agace gatoya sana, sivyo? Hakaca haza rero imbere mweso. Hariho ka, hakaca haza mweso. Ka agace gato canke akantu k'ubuto nyene, sivyo? Mweso rero rishobora kuva rishobora uvuze mweso, rishobora kuva ku nshinga uvuga kunywa, kunywesha. Risobanura guha umuntu ico anywa. Kamweso akantu gato. Mweso rishobora kuva ku nshinga kunywesha, risobanura guha umuntu ico kunywa. Yari yatakambuye. Ariko rero ico womenya mu mico y'ikirundi, kamweso risobanura iki? Kamweso rero mu mico y'ikirundi risobanura akanyobwa gato, n'akanyobwa gato gakoreshwa mu biganiro by'amarushwa canke gufurura umutima, canke sinzi ngene no kubwira gufurura umutima ico bisobanura. Canke akanyobwa gasangira n'inshuti mu bihe vy'umunezero. Kamweso canke mu kirundi ushobora kuvuga yuko akanyobwa gasangira n'inshuti mu gihe c'umunezero, akaba ashobora kwita kamweso. Ikimenyetso c'ubucuti kandi ishobora kuba bifise insiguro uvuga ati ni ikimenyetso c'ubucuti. Akaryo canke kamweso rikagaruka kuzana insiguro mu kirundi canke akaryo ko kwishimanira. Urumva ko Natasha yari yagerageje gucukumbura utuntu. Nico gituma kandi mu ndirimbo ugiye kuraba hagaragara amacupa, kuvuga yuko bifise insiguro yuko nakanyobwa ushobora kumuha umuntu muri mu rukundo, mu munezero. Ariko rero mu ndirimbo ya Natasha byagenze gute? Yazanye iyo nsiguro mu buryo bugezweho, aho kamweso yoyo yayizanye nk'ikimenyetso c'umunezero, kwidagadura,
no kwiyerekana ko ubuzima bufise ibihe byiza bwo gusangira n'abandi. Niko yayizanye. Natasha yazanye neza Kamyweso, yayizanye neza nk'ikimenyetso cy'umunezero, kwidagadura no kwerekana ko ubuzima dufise ibihe byiza byo gusangira n'abandi. Niryo jambo Kamyweso rifise insiguro haba mu Kirundi eka ndetse haba no mu ndirimbo Natasha Burundi yakoresheje. Wewe wibaza yuko ufise iyindi nsiguro y'ijambo Kamyweso? Nyandikira muri commentaire umbwire wewe wiyumvira yuko ryoba rifise iyindi nsiguro wibaza. Muri commentaire rero ushobora kunyita Sulesi Ndimu. Reka ndagushimire cyane kubona wewe ari umuntu usanzwe bien sûr que unkurikirana kandi ushaka kumva ubusesanguzi bwa entertainment muri Buja Flava. Gira subscribe, ugire like, hanyuma usangiza abandi kino kiganiro. Uno n'umwaka yuko wewe uronka amakuru menshi ya entertainment. Ikindi kiganiro rero kiraje.